kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Mwihiganwa mpuzamakungu ry'abagendana ubumuga ryitwa Paralympique ryabereye mu gisagara ca Tokyo mu Buyapani hagati y'amagenekerezo ya 24 Myandagaro na 5 Nyakanga uno mwaka harimwo umurwi w'abanonotsi batandatu bari baserukiye miliyoni 82 z'impunzi ziri ku isi. Muri abo batandatu harimwo Parfait Hakizimana, umusore w'umurundi aba mu ikambi y'impunzi y'Imahama mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, akina umukino wo kurwana hakoreshejwe cane cane imigere witwa taekwondo. None Parfait Hakizimana yitwaye gute muri iryo higanwa? Vyagenze gute ngo ashike kuri urwo rwego mpuzamakungu? Ibi nivyo tugira tuganire muri kino kigabane kw'isoko co kuri uwu wa 11 Nyakanga umwaka w'2021. Alexandre Niyongeko nije ngira ndakibashikirize kaze. Pour les gens de Mahama, votre hero est là. Kwigenekerezo rya 4 Nyakanga niho Parfait Hakizimana yakina urukino rwa mbere akaba yatanye mu mitwe n'umunotsi w'umunya Brazilia. Parfait ati ntigwari urugamba rwo gutuma umwana. Vyari vyiza cyane nubwo ntagize amahirwe yo gukomeza ama match yanje bitewe nuko navunitse kuri match ya mbere 8e de finale nahuye n'umunya Brazil ari we yantsinze bitewe nuko navunitse ku munota wa mbere ariko match 6 dukina narayirangije birangira ari watsinze muri kategori yacu niwe yatwaye umudari w'inzahabu. Naho Parfait Hakizimana yavunitse avuga ko atacitse intege namba ahubwo ngo agiye gutangura kwitegurira ayandi mahiganwa. Vuba ndasubira ku kibuga nkuko byahora kandi nta ntege zacitse kuko mfise match mu kwa kabiri muri Niger za Jeux Afrique turi gutegura les Jeux Olympiques 2024 rizobera Paris. Hari amarushanwa menshi ariho World Taekwondo izoba kandi sinzokwigera ntinya ngo kubera ngo navunitse ngo ntabasubira kuvunika. Oya, imikino ya Jeux Olympiques so ari we wese aronka ayo mahirwe yo kubijamo kuba naranahageze nubwo ntaronse umudari ni intsinzi kuri je. Parfait Hakizimana nahakina mu bagendana ubumuga yari yavutse akomeye nk'abandi bana. Amasase yarashwe afise imyaka 8 niyo yamutwaye ukuboko kw'ibubamfu. Parfait aribuka uko vyagenze be nuko yagiye gukunda umukino wa taekwondo. Twaba muri site y'ubugendana nahuye n'ikibazo 96 gihe batera bandashe ku kuboko barashe mu nkokora barasa no kuri épaule kuboko nikwasuye kwidevelopa byamviriye mu bumuga muri rusange. Naragwaye imyaka 2 mu bitaro maze gukira. Sinenzi ko nokina taekwondo i Burundi ntibari unamenyerewe cyane. Nari niga muri 6e buke ntangura kuja mu bintu byo gupasa amasentire giye kuri competition tukina ama competition nationale cyangwa twakina nord na sud nkakina n'abakomeye nkabakubita. Sport niyo yafashe cyane ni kubana n'abantu kwiyakira kumva ko ibyabaye ntuguma ndabishira mu mutwe no mu mutima. Indyane zadutse mu mwaka w'2015 mu Burundi zatumye Parfait Hakizimana ahunga igihugu aja mu ikambi y'impunzi iri Mahama mu buseruko bw'igihugu cy'u Rwanda aho yasanze urukino rwa taekwondo ruteye imbere. Match ya mbere nakinye mu Rwanda equipe yanje ya Mahama twabaye aba kabiri dutwara igikombe n'imidari 11 nari nazanye abakinyi 17 bisigura ngo byari ibintu Federation y'u Rwanda yakiriye yishimye ibinteramwo intege bambwira ati Parfait urashoboye turagomba kugufasha tuze turagushira mu mikino. Ntangura gukina imikino rero professionnel imikino y'abahanga ndakina Open ya Paralympique yabere ngaha ya Jeux Afrique mviramo muri quart de finale mpuye na Santana kandi n'umuntu w'umuhanga akomeye arabishoboye afise experience kuko amaze gutwara médaille d'or muri Jeux Olympiques. Muri ico gihe byambereye icigwa
ndavuga kumbe ndakinye n'umuntu yaheruka gutwara umudari w'inzahabu muri Olympique andushije amanota 2. ntangura kubona ko abayobozi ba taekwondo batangura kuba interesse nanje bambaza ingene nakinye. Parfait Hakizimana yaganiriye na bagenzi bacu bo kuri radio RPA na televiziyo Renaissance. Abo banonotsi batandatu baserukiye impunzi muri iryo higanwa bamuka mu bihugu 4 arivyo Afghanistan, Burundi, Iran hamwe na Syria. Muri abo bose Parfait Hakizimana akaba ari we wenyene yitabiriye iryo higanwa avuye mu ikambi y'impunzi. Aha akaba ari naho hagarukiye ikigabane ku isoko cuno munsi. Alexandre Nuyingeko nariko ndakibashikiriza nkaba ndabakengurukiye naho ubutaha. Cyari kiganiro ku isoko.